nkuko twabibabwiye umugwi w'igihugu uzotanga ibimenyerezo hagati y'itariki 20 na 25 ngaha mu gihugu cacu gushika itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu bazaba bari ngaha bimenyereza ku kibuga ca President Rwagasore, aho mbere kwa 31 twuguruye ikibuga c'umupira w'amaguru kugira ngo umurundi wese afise 5,000 no kuduga ashobore kuza guterera n'urukino uzohuza intama mu rugamba n'umugobayi wa mbere mu gihugu cacu c'u Burundi uzogenda muri Champions League. Muga tukaba twabigize ku giciro kinini, igiciro c'5,000 kuri Portour n'amafaranga kuva ku 10 kuduga mu matribine. Eka mbere ngira ngo n'umuriyoni ca miliyoni 2 uzozizana zozakira kuko ni tike sponsor zizoba ziko ziratangwa uwo munsi. Tukibaza rero abarundi bose bahora bavuga ko bakushikiye intamba ko batobivuga gusa bandika kuri Facebook, ko batobivuga bandika kuri WhatsApp, babivuga binjira ku kibuga gutanga ivyo 5,000 kugira ngo turabuto kwegeranya uburyo bukwiye bwo guherekeza intamba. Itariki 2 rero gihe cy'isaha 11 niho intamba zo kwanduka ngaha zigana mu gihugu ca Qatar hari Doha, aho zomara imisi 11 ziko zirimenyererezayo hariya Doha. Hanyuma itariki 13 naho bazosha banduruka n'indege bava Doha baja i Tunis muri Tunisia, aho bazomara imisi 5 imbere yuko bacashika mu gihugu ca Misiri. Murumva rero yuko Burundi natwe twariteguye nk'abandi, twiteguye neza kugira ngo tuzoshike mu Misiri batavuga bati Burundi ntibwiteguye. Tuzoba twiteguye nk'ibindi bihugu kuko mu gihe Qatar izohurira n'ibindi bihugu nka Cameroon, Algeria, za Mali, hari ibihugu bizoba biri muri Maroc, bizoba biri mu Faransa, ibindi bihugu bizoba muri Espagne biri kwitegura. Twese tuzoba tuko twitegura rero kugira ngo kuko n'urubanza rukomeye, murumva yuko natwebwe rwa mbere tujayo. Twagomba rero dushire tubashimire kuri umutima ugushigikira mufise, tubashimira tubifuriza kwama mwunguka hanyuma mufasha abarundi. Murakoze, Imana ibahezagire.